Shani sawa. Nibiki kujya mingani. Ngitanda erega papa Shani kuri papa Shani ndacagukunda. Kuba cyarabaye bijyana kuri tuvyibagirwa no kuri dusubirane dusubira ku umugabo n'umukobwa. Gushaka kunzana ibibazo. None papa Shani none tuzoba muri ubuzima gushika cyane. Gufungura ni gusangira no kuvugishije umenga ndacara umwansi wa jena bijya narabihebye papa Shani ukunda gukunda. Ndamunzwe n'ikikuzi. Ni wambara neza. Nujya neza. Nugira ibyo wiyumvise hari icyo mvuze papa Shani mvuze wewe. Ndabwira ikintu kimwe. Utwara ibintu buke ukikana byitondere. Nimba ubaye ngaha wowe wazanwe ngaha na Suzana. Nimba ro kuri uno mwanya mfise ibibazo byinshi. Nkaba mfise byinshi na stress biri mu muntu Suzana yankoreye bibi. Nibisigura ngo aca nibagira ibyo wankoreye wewe. Bangaha mu nzu urera umwana wawe. Ni washaka amahirwe gusohoka uzombwira. Ni washaka gusuka uzombwira. Ni washaka impunzi zindi uzombwira. Ariko ni wabangaha ufise ikivu cyo gusubira kubana nanje nk'umugore n'umugabo. Nzokwirukana. Siguro ntabyi mama Shera. Mama Shera. Tubemakera papa Shani. Mama Shera. Nawe manira ivyo jiwe maze kubona ku bagore nkamwebwe ni byinshi. Uno musi umwana arinzi ko ngiye kuronka mu iminsi inda Suzana yayikuyeyo nibigiranga. Ivyo wankoreye urabizi. Just nakubwiye nk'ibyo Suzana papa Shani. Suzana kabisa. Sindakwanka. Sindakwirukanye bangaha uje ujyame wambare ubegwe usohoke. Bikunaniye ufata umuryango wakwinjije. Ntushire muri byinshi nibyo ndimo birankwiye. Unaniwe kuba ngaha ngo rero umwana wawe ufata amasakoshi ubuzima ugenda. Bashenje ndakubwira byiyumvira ko. Wananiwe kubaho neza. Uzogera utora amasakoshi usubire kudandaza amakara. Dusubire nibarabara kumwarugaye. Ihende zo kwanje to. Okay. Jimmy ni bosi wa wundi. Wewe wabanye nanje mu mahigwe no mu marusho kandi atasezerano dufitanye. Wabikoze bivuye muri wewe. Atawe biguhatiye. Nimba no. Cyabavye inzobe ngene ndababwira. Ivyo oya nta kibazo. Ntukire kibazo. Amahera ni gwanje n'iki nayaronde hako twimara amazi. Jewe turayifashishamo hama ruguru nzobabwira ko nagize ikibazo no bazontahura. Zaraba ntwiteranye n'umuryango. Oya. Jewe izi ntebe ndashobora kuzigurisha nkazoronka izindi mara. Urwe nko urumbwira yuko ibibazo bizana. Eka nani nzomene nzoronka izindi kubera iki erega ma Ibikiwe kuri yumvira sana. Ukaza nikirenga. Kwiyumvira byanyishe.
mu buzima cyane. Ubuzima none hari ikintu umuntu yumvira ko ari ubuzima agashaka nk'atari Nico nyene cyane kubera iyo si mudi yawe. hari ibyo nariko ndiyumvira ngaha akanya katari gatoya kabisa amazu nganya ndiko ndiyumvira byansize ubwenge Bya bindi wigeze kumbwira. nagosha ndiko ndiyumvira abagabo Imana yone ndavye ibintu Jimmy namukoreye n'ibintu yankoreye sindabitahura neza Yo aho Nisize Jimmy kweli Jimmy hajya n'abantu bamwinjesha mu matwi. Bajya abakozi, bajya urya mugore, naho bari kumwinjira bakamwinjira ibyo namukoreye n'ukuntu azuka umutima wanje sinanzi ko yovyibagiye nta kibura imvosheri n'ukuri. Wari kuraba ukagenda kumuraba basi ukamurondera ukuva icyo yokubwira kubera je sindabitahura ingene yokwirukana. bitahure n'ibinya nubona naye handi jewe kwe yarambabaje ni ikintu nzofa ntibagiye mu buzima bwanjye Oya nzorinda mpfa kuno twabanye mu magorwa no mu mahigwe ndamufasha mu nyuma turakundana ishimwa mpaye rikaba riri n'ukuri kwa muntu akaba azi ibibi urya mugore we yamukoreye akaba yabirenze ko byose akabona ko ari je ndi mubi Imana yo mwijuru niyaba ihari ibyo bimunyishurire kabisa La 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 la. Yasoni. Boss, ni salade. Nuriya nirwaniza ukuntu Boss, maisha yashakuwa magumu. ni imodoka yanjye ndayishyize hariya udashobora gushika ngaha. Boss, mimi nilitesekaga usionage hivi. Yasoni. Je ko bambwiwe ko wagiye iwanyu ngo wapfishije nyoko wawe. Enda kubwira. Usubira kugaruka ngaha mu gisagara Ninde yo mukama. Boss, mimi bari ndifukuzaga. Ninde yakwirukanye? Boss, mimi niko na machungu. Okay, ninde yakwirukanye? Kwanza ninde bakwirukanye impamvu yihe? Kuri kije ntabimenye. Boss, urazi ko jena umukozi mwiza? Ndabizi. Urabizi? Okay. Narakora neza Cyane. boss. Ico wankorejewe na wewe na mke wako Suzana, Mungu shahidi yangu. Okay. None habaye iki? Je bambwiye yuko wowe ngo wapfishije nyoko wawe. Ngugiye ruguru kandi uzosubira kugaruka mu gisagara. Mbwira none bakwirukanye kumvo iyihe nibihe badukoreje nawe? Nihe ngorane? Boss, urabona? Okay, no, reka kurira. No, Yasoni. Okay, reka kurira. Okay. Ndiko na machungu, Okay, ndavyumva. Okay, mbwira. Habaye ikibazo nyabaki. Boss, ngwani kwambie ukweli. Okay. Uribuka ko kiga gihe waje kukazi? Sivyo? Okay. Hani warasubira kurikuta mu nyumba? Okay, mbwira rero. Boss, urabona Jojo? Sivyo? Na shangazi. Sawa. Bamuti nawuzana nawuzanye aho reka ngende kurabira ngaha urabena ngaha wegere cyane ngende wegere cyane magara uri karasumbiza Yaso ngenda kubwire ntitugukara ubu ngomba afate kurujya muti nawe nagusese mu maso upfa mbese Ife! ufanye Nikufe! ndakubwira
kanuri seri mbiriza hari ibintu bibiri tora ubuhera bwawe nkabona n'igitutu cyawe ndakubira ngomba ndaguha ubuhera bwawe Aisha nyene msi mwana kuona we nuko bosi ni mtu mbaya ni umuntu mubi vis-a-vis live ivyo uravyiboneye n'amaso yawe warayobora gato afsimiraye bosi macho yangu mawili vis-a-vis Yasoni waramubonye neza Jojo nashangaza uriko urakora ivyo Mungu wangu shahidi okay watu wabaya okay ingo tugende warababonye neza oya ibi bireke ibi n'ibicafu maisha yashabadilika warababonye neza okay ingo tugende uzi ko wababonye ingo tugende ewe reka ndakubwira ubidiri ni ubu ni sawa ubu byose ni ubu no mu rugo ni sawa ubu naramwishimiye arakora no ku mutima w'igihugu mbiri azaye urutangitihe umutima w'igihugu arawukabakaba ubukewe ariko ndakwemeye urazi igituma babikoze neza bakwiye n'agashimwe mbere ishibinambwira ngo dufungure ewe akiryamika kuyisima nkavuga ati washa turaryamana akabyuka mu gatondo agasanga turyamanyeko ukaye nyene ukaye ati twebwe kikujakera mukuri tashaka kodi ibigidi ugakorako nka kareshasha ndakwemeye urazi ndakubari je nta mu telefone yacu acambye papa Sheikh kari mta karibu papa Sheikh karibu mukuru Sheikh n'umunsi kumenga numeze neza kumenga no munsi inkora barakakoranye utega mta nanje ukuramutsa nyene urazi ko nkunda kuwaca nyene ndakuramutsa warandamukije warandamukije kandi narayobonye kwanda gutega mta kumbe imbere mu muntu no mu masi wone ibintu bibiri bitandukanye Yasoni sabe sawa amashera ko wifuka mu maso nibiki wamubonye Yasoni uwo ni wa Yasoni wambwira yuko yagiye rubu yafishije ibintu shefu waramfashije kandi wamfashije byinshi shefu ndibaza kenshi dukunda gutwenga ukunda kumbona dutera inkuru dutwenga sivyo waramfashije kugeza naho mfasha gukura inda ni adui yako cyabyo bizanaye Chese ndiko ndumva ibyo muri ko murambari urabona ibyo wangiriye amashira ubwo ni busutwa umushetani uri mukuba uyo barira sindiko ndumva n'ikintu kimwe habaye shefu none uyikorera n'ibiki ibintu byose wagize ngaha mu muryango kuri umwe ndabifise mu mutima uyu ni adui yako mushenzi mukuba uyu ukuntu wazanye imiti yo gukura inda ya Suzana byose ndabifise muri jewe ubu ni bwa bugenzi bw'utavana ko wambwira nuze nsigaye ibijumbu kubera wewe rega shefu ndabitahura binsigure neza sinta n'ikintu kimwe na Jojo amashera musiguriye ntadereka rataho musiguriye ukuntu mwakura inda yanjye